ndabaramukije ni Madame Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri ngaha mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Uyu ni Madame Joa mwongeye guhura ubugira kandi bantu b'Imana, maze iminsi ndi mu masengesho akomeye, amasengesho akomeye cyane gose, ndiko ndasengera akarere kacu ariyo East Africa, cyane cyane Uburundi, Kongo n'u Rwanda. Ibihugu bitatu vyiza nkunda cyane kandi Imana ikunda. Hari intambara ziriko zirahabera, ego intambara je nozishira muri domaine politique, ni ingwano politique kabisa, aba politiciens. Ego murazi ko Madame Joss umuntu ari forte muri politique kwera, ibintu bya politique sivyi wanje kabisa. Ego ndagerageza kurondeza kugira sobanukirwe, mbwa birangora cyane kuko ari ibintu bica bindengera kuri jewe. Mugabo ndababara n'abantu bose bariko barapfa. Nuko nababwiye ku bantu dukunda Imana, ku bantu twubaha Imana, nta muntu numwe amerita gupfa, nta muntu numwe vraiment. Byari kuba byiza tubanya amahoro, tukabana mu kubahana, tukabana mu butandukane bwacu, tukubahana. Namandiko ndavuga ati ubutandukane bwacu ntituze tubibonamo agahombo, mugabo ubutandukane bwacu tuze tububonemo inyungu, ariyo diversité, complémentarité. Nukuri birababaje cyane ibintu biriko birabaho. Niyo muriko murayaga n'umuntu mwese afise uko avyumva kwiwe, ego ivyo bintu bidutandukanya byose tubishire hasi, please tubishire hasi, uko ntaco bimaze. Hama dusabe abarongozi baturongoye, abarongozi dukunda, abarongozi batwara Uburundi bwacu, abarongozi batwara igihugu ca Rwanda na Kongo, bicare hamwe ibi bihugu bitatu babitorere inyishu, bige bavyigire hamwe kugira ngo abantu bose kuba victime y'ico bari. Twavutse twisanga gutya, jewe namba navutse ndumututsi, nawe nisanze ndumututsi, sinzi ko vyagenze. Wavutse namba uri umuhutu, wisanze uri umuhutu, wavutse uri umunyamurenge, wavutse uri umunyarwanda, wavutse uri umurundi, wavutse uri umuka, nta muntu n'umwe yabihisemo. Imana yonyene niyo yahisemwe aho tuvukira, twebwe nta ruhara na rumwe twabishizemo. Niyo mpamvu muvyicarire buke bitarinze konona akarere, mu bitorera umutsi, mwige kuha uburenganzira umuntu wese, umunyagihugu muto mumuhe uburenganzira bwiwe. Ego nk'akarore twe turi muri ibihugu byo mu mahanga, mwese murabizi turafise ntuze turi protege, hari amategeko duproteja kugira duce kubaho, kuko tubaho turi abantu isi yose, abakundana n'abadakundana, abankana n'abankana, mugabo hari amategeko kame maproteja ikiremwa muntu kihari, bituma twubahana kandi tukabana mu budasa bwacu. No muri kajya karere birashoboka. Mufata urupapuro muruha amazina, muvuga ati umurezida ategerezwa kumera gutya, umusitwaye amere gutya, umuturiste, umusampapier, uwari wo wese bamuhe, udakwijije ivyangombwa bamusabe kubikwiza, utabifise nawe gutyo, ufise ibigwanisho nawe bamushira mu gasho. Donc muraba ukuntu mubitunganyiriza akarere kose ku buryo haba ukwishira no kwizana muri ivyo bihugu. Ega aba entrepreneur biraturuhije, turaba entrepreneur please, tuko turarima, twariyemeje kurimira igihugu cyacu, dushore mu mahanga, none tuzoshora hehe ibihugu bizibiwe? Tuzoshora hehe imipaka yose atakigenda? Tuzoshora hehe hari ingwano? Nagahomba tuko turahomba. Bitorera umuti please, tubasabe mu bitorera umuti duciye bugufi, turaciye bugufi. Abantu murongo y'uburere vraiment mwicare mugira inama, mubivugane, mubiganire, muhagarike ibigwanisho kabisa. Hariko harapfa abavukanye, hariko harapfa inshuti n'abagenzi, hariko harapfa abagenzi bacu, hariko harapfa bo. Birababaje. Nka jewe mbanga nkegira abakongomani, nkaraba amarira y'abakongomani, abana ndumva umutima urandutse kabisa, bariko bararira ntibabone uko babigenza. Birababaje kabisa. Niyo mpamvu n'abandi abarundi ntihabura umusirikare umwe cyangwa abasirikare babiri dushaka kubura, ugasanga tubuze umukuza, tubuze twiganye mu ishuri.
biratubabaza imfuvyi zisigaye biratubabaza kuko ejo bazohamagara twebwe nyene abari tubagurira amakaye tubagirira ikirumvi byose biratwafekta quelque part. Niyo mpamvu tubasavye muhagarike ibigwanisho mu biganirishe amajambo mwicare hamwe mu biganire bihere kugira ngo kajya karere kose habe ukwishira no kwizana umuntu wese bamuronderera inzira yiwe. Uri umurezida wi, uri umuturiste wi, uri umuvisitere wi, uri umusitwaye wi, rondera ivyo vyose ivyo bipapuro bose mu mwandikire utabikwijije mu amategeko bikwiza kugira ngo tubane amahoro mwose abe mu burenganzira bwiwe kandi yumve ko ari protege peu importe cyari peu importe ko yavutse peu importe son identité. Twese mu karere mu mérite de vivre Imana ibahezagire barongozi bacu beza mu bidukorera mu bidutunganirize hatarinze kononekara byinshi kandi byose birashoboka turi kumwe n'Imana birashoboka. Icyo dukuze natwe abasenzi tujya tubandanye tubasengera n'ubutwongeje abasenzi bariko barasenga kabisa kuko muri bajya mwese nta muntu n'umwe amerita gupfa. Oya twese tumerita kubaho kandi abakongomani mwihangane nta mvura idaca byose bizogenda neza. Hama abo muri East Africa twese nta mvura idaca bizogenda neza dusubire tukundane tugenderanire tugiranire imigenderanire myiza n'iryo sengesho rya Madamu Jo nuko mukomere kandi Imana ibahezagire.